icegeranyo cabonekanye twasanze kirimo amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyinguza, bifuza yuko twuguma mu kajagari. Muti kubera iki? Ku biharuro byakozwe kubaje kwisansumisha, twasanze ibiharuro twashikirijwe n'ababikoze. Abaje kwisansumisha twasanze ibyo byuma bisaba ubwo burenganzira bwo kugendera mu gisagara ca Bujumbura, yitwa ko bikoreshwa na bene byo bidaca amafaranga. Twasanze ari amamoto angana 1813. Tuca dusanga amakinga ya siporo, tuca dusanga ni 13,711. Tuca dusanga twadukinga dufise imoteri tumwe bita jehokuki, za moto bita jehokuki, dusanga ni 5,874. Igisagara twese tukibamwo, abanyakubahwa musaneri bari ngaha, chef de zone bari ngaha, wajire tubazanye twibaje ku mutekano bari ngaha. Ibi byuma biriho muri gisagara cya Bujumbura canke ni bya bindi nyene byagarutse kugira kongera kwisanzura ngo twabisanzura bwa mbere yuko tubirungika mu mazone twatwazize. Nabahereza ibitigiri commune par commune Ntahangwa, izishaka urumva izikoreshwa n'abantu ku giti cyabo zidaca amafaranga, amamoto 849. Amakinga yo kuyingururiza ko 7,853. Moto jehokuki 3,198. Bajaje 5 abo ni muri Ntahangwa. Muri Mukaza amamoto 718. Amakinga 2,666. Jehokuki 1,644 n'abajaji imwe. Muha imoto 246. Amakinga 3,222. Amajokuki 1,032. Yevyo biharuro cenga rero nk'abajeje umutekano n'abajeje intwaro. Ibiharuro rero uteka imitwe rero uko twicaye ngaha utore ikinyegeje inyuma y'ibi biharuro, hama duce tugira ingingo dufashe tumaze gutora ikinyegeje inyuma y'ibi biharuro. Je nta n'ibindi bintu byinshi dufise mvuga, abasize imbere ibyo biharuro banyakwamenyesha bakubana. Ubu rero dutore ingisho y'ibi biharuro. Nuko batatugira urutonde rw'ibiharuro bari bagize bwa mbere igihe twagira Rusansuma, imbere y'uko ziza gukorera muri bijya bipande twaziruritse gukoreramo. Nibaza tuhakwa kugwa kuri ibitigiri nyene, nibakwa ko tuhakwa kugwa kuri ibitigiri nyene. Ikibonekana n'ikintu
kibonekana n'ikintu uko igihugu cyacu cyaciye mu kajagari kenshi kandi basabwa bacumva mu kirundi ngo ikibisukugwa ikibinukugwa n'ubyuke kandi ako kajagari k'igihugu kaciyemo twebwe twarakabayemo turabibamo uko byatanguye turabibona turabikurikirana. Ubu rero umwanya n'uyu wo guhagarika